Nshuti namwe bagenzi mukurikira televiziyo yanyu Kabaza Web TV, reka tubaramutse aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi televiziyo yanyu yabateguriye ikiganiro cerekeye ubutungane bunywanisha bw'inyuma y'intambara. Aha turaja mu ntara zitandukanye, aho tuja rero no mu Rumonge tukababwira ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Ubwicanyi ahanini bari butumiriye abo mu bwoko bw'abahutu, naho nyene hari abatutsi batari bake nabo nyene bapfuye muri ubwo rwimo, nk'uko mbere tubishirizwa n'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Turaja kandi mu ntara ya Gitega, aho tubashikiriza ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1993 kuri lycée mu Kibimba. Ubwicanyi nabwo bwari butumbereye ubwoko bw'abatutsi. Ubwicanyi rero bwahitanye abanyeshuri b'abatutsi biga kuri iyo shuri. Muri izo ntara zose rero turabashikiriza intahe zishingwa na bamwe n'abandi bakozwe ko n'ubwo rwimo. Aha rero kandi turabashikiriza n'ivyiyumviro byo mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi, aho twavuganye n'umukuru w'uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye. Aha rero araja kudushikiriza ivyiyumviro bitandukanye, aho mbere atubarira ko abakenyezi kenshi bakunda kuba intwari mu makuba atandukanye. Aha mbere aranadushikiriza igituma mu Burundi ubwicanyi bwagumye bwisubiriza. Turaja kandi kubashikiriza ivyiyumviro by'umuhinga mu bijanye n'inyifato, aho atubarira ingene abakozwe ko n'ubwimo bashobora kubana n'abandi bantu. Ikiganiro rero mukaba mwagiteguriwe na jewe Minani Tarsis. Reka ndabasabe mucumvirize. Hari mu mwaka w'1972 ukwezi kwa Ndamukiza, igenekezo rya 29. Aha niho hatangura ubwicanyi ahanini bwari butumbereye abahutu b'incabwenge n'abari batunze, nk'uko bishikirizwa n'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Aha umukenyezi Nahimana Yongrine wo mu Rumonge, umusozi wa Birimba, zone ya Rumonge, ngo yahaburiye se wiwe. Aha rero ngo umuvyeyi bari basigaranye we nabo bavukana ngo ntiyorohewe kugira ngo abarere. Hapfuye data 72 dushikana na mama tagwa kuducira ingero. Mama catanga ubwo nyene aha 72 yaciye atangwa kugenda kwa mustanteri. Uwo mustanteri yitwa Nyambere, takomubwira ati nyakwa mustanteri ngoma mumpe ijyanju ishiga umugabo nderere mw'abana. Bacamubwira ngo ijyanju umugabo yari umumenza ntidushobora kuyiguha. Hariho umugwi wakomoreje abantu ivyabo. Uwo mugwi rero baca baravuga bati genda urindira urya mugwi ujoja ni ujo gukomorera ibishiga umugabo wawe. Hanyuma abaho mu buryo bubi, aja kuducira ingero. Natwe turabona ingene tuja kw'ishuri, tuca dutangura kuja gukora ubuyaya dukorera. Babwira mama ngo duha abo bana baza kudukorera ngo baturerera abana, tuja kurera abana tutaronka two turya, turose utwo turya. Kugeza aho igihe kimwe mama ari kuri uwo mustanteri, inzara igomba kutwica. Twese twajyanye twari abana 5, bamwe barapfuye ca dusigara turi abana 3, mbere barindwi. Mama dutwe kuri uwo mustanteri, uwo mustanteri arabwira umukozi ati aba bana babamenja gene mutore rya sahani tugaburira ko yambwa Bobby, mugaburi mushire ku muceri muhabo bana babamenja. Hanyuma umukozi aragenda arabikora, aratora rya sahani arasira ko wa muceri. Ngiye kujya wa muceri mbwicira simba iyo mbwa Bobby icenga amenyo ngaha n'ubu inkovu ndayifise nini cyane. Iyo mbwiciranja nuko imaze kunjya ataravuga ngo yo mbwe yanzira menje iri umwana w'umumenja. Uheraho mama cariruka caratwiruka na mama umukozi acaramubura ati uno musi barakwica kuri abo bana. Turavaho tubaho muri ubwo buzima. Daturumva ko bari bamwisira 72, bamwishe intambara yateye kuwa 6. Teye kuwa 6 papa agize ngo ariruce
ucara bimwujuranira ko baca baja mu nzu biyugaraniye mu nzu niho abasoda bamaze kumanuka kurasa baca baramwica baramurasa baca baradusahura papa yari afise iduka yarimwo impuzu yadandaza yari afise amamasine yari umutayeri nukuri ico dusaba umugwiseveri nuko wodufasha ukadushikako hanyuma ukaraba ico wodufasisha kugira ngo natwe tugarukane umunezero. Nahimana Petronia wo muri zone Mutambara mu Rumonge nyene nawe ngo aha yahaburiye umugabo wiwe ico gihe rero ngo ntivyamworoheye kurera abana. Baragiye kubatora ngo muje kumva ikoraniro barabatwara data n'umugabo baramutwara bamutwaye babagandaguriye hajya mu ipiriji tukumva induru mw'ijoro kumbe bahaye barabicira mu ipirijo n'ubuhiri biswe n'ubuhiri bukeye mu gatondo turateka indya ngo tugiye kubara bati naho mworeka barabagaburira kumbe barabagandaguye haheje iminsi ibiri igari zitangura gusomba imivyimba zihagarara hajya ku kiraro badimbagurira mu kiraro bakurikije urusasi babadimbaguriramwo tubona uko rwabunje rwanyegeye twaca tuti ibyacu turahunga turagenda nta n'ikintu rwarwaye kubera nari mfise abana bato ngenda ndakurikira bahunje ntakamba ati ntihagira uwuntwaje umwana ngo waje utagira uwugutwaje umwana ariko Imana irafasa ndateba ndasika iyo tugiye kweri ndahangayika kugira ngo uwo mwenyeji yaduhaye akazi ko twararamo nagenda kumukorera kugira abarantira homa ndaba ndera abo bana asanze leta yarahatanze asanze leta yarahagavye se umugwiseveri ni unyiyumvirire ingarurire utwanje kuko abo bantu nabo nyene barafise iyo bapfa kira bagiye gufata amaparasera badafise iyo bapfa sikira ivyanje nabo baramenye iyo bapfuye. Atanazi Masumbuko aserukira ishirahamwe ry'abahungutse bo muri zone ya Mutambara hari ico asaba abana bacu canke abana babo no kuvuga yuko ntibashoboye kwiga amashuri ngo bayaheze rero ku bana basigaye kubera n'amatati y'amatongo bamwe tutashoboye kuronka ayo matongo abandi batayarose kumva zitandukanye nico gituma nasaba nk'umwana agize amahirwe umuvyeyi wiwe yahunze 72 agashikana 13 leta kuyomwitaho ikamusomesha ikamushikana na kaminuza niburi akamara kaminuza arihiwe na leta. Abakenyezi nabo nyene nabo bari mu bwoko bw'abatutsikazi ngo barakozwe ko n'ubwo gwimo kuko ngo bari babiriwe n'abagabo b'abahutu ico gihe rero ngo bakaba babita abamenje. Aya masanamu yabo rero tujya dukoreshe tukaba tuyakesha abo mu mugwi wa CVR. Umugabo wanje bamwishe mu 72 mu masaha z'isaha 2 z'agatondo muri umugabo gakemaraje atirambira ati ngiyo nzu ndagusubiza amafaranga mwatanze urumva ko wanje avuye mu munsi ngiye gacaza baca bararasa mu nzu ngo ninsoke ushikana ngo ndafise igisebe n'ibintu byinshi cyane nabonye mu Ngagara. Imana itabare amagogo yabaye mu 72 nagapfa garutse mu gihugu jewe nagumye ngwirikirana iyo nzu ndayiburana kuko narabonye ko nararenganijwe jewe nsaba leta nanje yiga iki kibazo canje ko ngize Imana leta yiga iki kibazo canje ningomorere inzu yanje abaye umunsi mukuru bati imicombera zoza twebwe bahamagara ngo tuje gutaha
umupfakazi atagiye gutambasha baca bamushyira muri wa muntu nyine bakaza kumubaza cyangwa ubucuce kuca gutamba twazifata mu gute nyine twaragenda nyine tugategura indirimbo zo kumuhayagira uwitwa ko yaritse uwo bayahagendeye bakavuga bati naka ngo nakavuye ko naka ngo naka baramutwaye ariko nari bamubishe nawe nabo baca baza bakamutwara. Naho ku kibazo c'abasaba ivyabo vyahitanywe n'urwimo rwo mu 1972 umukuru w'umugwi Sever avuga ko hari inama yimirije. Iyo nama rero ikazoba ngo irimwo ibibazo bitari bike. Aha rero ngo bakazoba bariko bariga ingene abo babuze ivyabo nabo bashobora kuzobironswa. Ibikogwa n'ubutumwa ibwirizwa rishasha ryahaye umugwi Sever. Uyu munsi turaganira duheruka kwandika ingene tuzokora methodology, hanyuma mu minsi mike iri imbere tuzotanguza inama ya mbere bidahindutse izobera mu gisagara ca Bujumbura kugira turabe ingene abarundi tuzobonana mu gisagara ca Bujumbura bazokwitaba ibibazo tuzobashikiriza. Kubera iki dushaka gutangurira mu gisagara ca Bujumbura? Niho hari gisagara gikuru c'igihugu, hari amazu yanyazwe mu Nyakabiga, muri Rohero ya mbere ya kabiri, mu Kamenge, mu Buyenzi no mu zindi ntara. Dushaka tubaze ibibazo bidufasha guhinyanyura ingene tuzokora, kuko aha mu gihugu cacu hari abana bafite imyaka 50 canke irenga batazi ko baba mu nzu yanyazwe, bazi ko ari inzu ya se. Ubwicanyi bwarabandanije mu myaka yakurikiye. Aha turaja kuvuga ahanini ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1993 bahejeje kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ubwicanyi rero bwaciye bukwira igihugu cyose. Ahanini rero turaja guhagarara ku bwicanyi bwabaye kuri lise yo mu Kibimba, aha ni mu ntara ya Gitega. Ubwo bwicanyi rero bukaba bwari bugamije abanyeshuri b'abatutsi bari kuri lise yo mu Kibimba. Aha rero hari abadushingiye intahe ingene ubwicanyi bwagenze, ariko rero tukaba dukoresha amajwi yabo gusa. Kwigenekerezo rya 2021 twaravyutse mu gitondo baravuze inkengeri kuja muri etide nkuko byari bisanzwe ngo yabasize n'abantihenze. Turagenda muri etude, dushitse muri etude cyo dutangura kumva abahungu bariko bava ngo uretse ko amaradiyo atavuga habaye kudeta. Amaradiyo n'abayatunga sinzi ngo yari yankashete, abarezi barabizi. Habaye kudeta ngo bagaza ngo yafashe igihugu ngo yingo batevye n'abanyarutse nigire muri parperote abahungu twiga. Hariho umuprofeseri yaduha education physique na civisme. Umunsi araza kutwigisha isaha ya mbere aduha civisme, baca batangura kumubaza abahungu twigana niga muri 10e ninjiye mu mwaka wa 10e muri 10e ngo mbega meshe uwo ngo kubera iki ngo radita vuga ngo bizi kwiye tije navyo nzi byo bya politike nacu mu binshiramo tegura interrogation yanje pour jeudi proche. Mugatwaje twumva hanze uko amugwishi abanyagihugu bariko baraca ibiti bica ibiti mu mabarabara. Abo abahungu bamwe shutire b'abahutu nyene bakaca baguma bava hasi barangwa ngo ni sawa ngo ni sawa ngo amabarabara batangwe kuyazibi. Turatuga tutuze jari umukobwa twigana hagaze iruhande y'ishuri shambwira ngo Florence umugiye muri sport uko mwambaye tennis umugiye muri sport waho mwakanye umunsi murasusuruka. Turabandanya turaja hamwe turagenda dushitse antata mu ibarabara hari ibiti bari bamaze kwica ibiti mu mabarabara.
dushitse ku isoko igihinga nk'uko bivuze ntiyarahazi yari mushasha dushitse ku isoko igihinga turadusanga iyindi ekipe iri hamwe babandi twasiga inyuma bashobaraza baca baratwansereka bava ngo muroye twe turoye umwari w'amashuri ngo nitwe turere sekirite yanyu ngo direkiteri yagaduhaye ngo bari mu banyu bari nabo turi kumwe baca batangura gutema abari impera bamaze gutema abari impera tuje tugwana ko turasanzara byavana rero na kote wowe utumbereye dusanzaye babu bafatiye mu ibarabara nibo baciye bajana directement kwiwe muri irya nzu je ndurira inkombe yari kote Rutegama shampura n'umunyeshure ngo bari bamutemye mu musaya badushorera n'amacumu umva utevye nta nkoreza ariho baracumita nicyo gituma abo bose umenya dutobora umva utevye utambuka nabi bacumita ku tuguru gutya n'amacumu batujana tugeze sinzi ko muna ahantu hagira hashika hari iruhande ya terre twakinirako twagirako sport hari umugabo sinibuka izina ryiwe twagurira kimbombo n'ibitumbura akabutike twama duca kimisi yose kajya tugashitse ko twarasana abantu bahagaze turahagarara sinzi ko umuntu yitwa Gakima yitwa Gakima Joseph yiga mu munari ico gihe ndiba bariho yiciwe bagomba kumubohora wewe kugira babomba musamanye ku ngufu nawe arabarahira ati je nopfuma mpfa ndiba ko haje umuntu azanye agashoka acasatura mu mutwe twari tubohaye acaragwa umva gubiye muri kumwe ukizirika mwazo kugwa mwese mu nyuma baca barakura mu maboko baresiga ngaha twe turabandanya tubandanije baca twinjiza muri kaya kazi mubona hajya kayaga abanyinshi bahiriyemwo aho hari hatanguye gushika saa 12 ndibuka umuntu twasanzeyo yari umuprofeseri wa sport tusanga yajanjaguritse mu mutwe umenga ni vyandehashe mugabo agihemba hadi umuntu apfatevye finale maje natangaye akajambo kamwe atubwira ati murigwanira je vyaheze ni nawe washaka umuriro wa mbere watawe guturira uko we ntiyabuca dushiseyo baratwuganira yo twarasanzeyo n'abandi batari bake hariyo n'abanyagihugu bakeye baca batangura gucana rero icyo gihe barabona bari ibintu vyiteguriye kuko hariho abagore bajeje gusenya fifi bamwe abagore bazana ibyo vy'imikaratusi vyumye ubona ko arivyo bari barateguye birahera harashika saa 3 saa 4 bamwe barasha baragira iki bigarukako kagenda ibuka yuko wiro tuva wabo ukabona umuntu wavyibushe abakobwa cyane nibo wasanga yapfuye kugira ushikirwe kamwigerekako agasha hama wumvise amagereza atari kugwa kugasunuza gato birebire uyu munyeshuri nawe nyene yacitse ku icumu ariko hakavuga ko bose batari abicanyi ko usanga hari imitego myinshi akaba hariho n'imigwi myinshi y'abantu hariho abeza n'ababi ibyo nkuko nabivutse hariho abeza n'ababi hariho abashatse kudukiza abandi bashatse kutwica nkuko abivutse ubu nyene hatangura kuri aka kana kafashije ubwo akaba rero n'uwo mutamakazi yagombye kunyegeza naho nase akaba kandi nuze mwumva ko abantu hariho imisi yose yamara abantu babi n'abeza Nizirazana Victoria umunyagihugu haba mu micungararo ya lise yo mu Kibimba ati hari ivyo nabonye abanyeshuri baragiye barakumakuma basobanuranye n'abatutsi bashira ngaho basubira abandi bashiriyo abanyeshuri b'abahutu bariruka abatutsi nabo barakumakuma bamwe bari aba professeur babo babigisha nibo babakumakuma rero bajana bakagushikana muri station abo bananirwa kuturirira muri station babatsindagira mu binogo by'amatware dutekane nyene ibyabaye byarabaye ntacyo twoba tukihindura
kandi ntacyo dusaba iki nkaje banyikiye abana tubane neza tubahane. Eka nandarwayemwo Gabriel nawe nyene aba mu micungararo yo kuri lise yo mu Kibimba aremeza ko hari abanyeshure b'abatutsi bishwe. Abanyeshuri urumva nabivuze yuko umengo mu Burundi yari inyigisho imwe nawe nyene kuri uwo wa kane bazindukiye kuri ico gikorwa. Urabyumva babahutu bababoyi babahutu bavuye mu mihana bahwaniye ku banyeshuri babacamwe imigwi ibiri abatutsi tonda umukobwa n'umuhungu nyaruta abahutu ari Umhore mutana byiza no kubiheba kwihora bidaheze no kubiheba. Sugurusimo aserukira abavyeyi baburiye abana kuri lise yo mu Kibimba ati hari ico dusaba bagomba kubakwa ikintu kimwe nk'uko byari byarasabwe muri Yakorudarusha. Hari hakwiriye kuba icyibukiro kimwe gihuza ababuze bose. Icyo gihe twese tukajyayo tukibuka yuko abarundi ngaha bapfuye bari twibukira ngaha, ariko ntibibuze yuko ku munsi wundi ndetse abifuza kujya kugarukira ku kibukiro cy'ababa babuze bakagenda atangorane atababuza atabatesha bahagenda bakumva yuko kandi bafite umutekano. Pierre Karavenda yicariye umukuru w'umugwi Severe avuga ati mu gihe hubatswe ivyibukiro abantu bakibuka babo ati aho baraheza bakaruhuka. Mwibwirizwa havugamwo ivyibutso ku buryo butandukanye. Hari icibutso kimwe cyitwa cyo ku rwego rw'igihugu bayita monument national. Hari ko mwibwirizwa ivyibutso byo ku rwego rw'intara monument provinciaux. Hariho no urwibutso canke ivyibutso byo mu nzego z'intango no kuvuga les monuments muri niveau y'amakomune. Mu bihugu bimaze gutera imbere bakumva ico bita gukiza bakomeretse. Ingorane zo kugwiza ivyibutso, ingorane n'ubutumwa bashize kuri ico cibutso, igihambaye ni inyigisho ziri muri ico cibutso. Florence Rutamuceru aserukira abanyeshure bacitse ku icumu avuga ati mu gihe hogira baza kudusaba imbabazi kubyo bakoze ati turiteguye kuzibagirira. Nta nzigo y'akazikira dufise aho twaja kwibuka nta wavango nzihora nta kintu cyo kwihorana twigera tubucisha mu kanwa. Cyo gituma twebwe woza ari we wese adutumbera ati nje gusaba ikigongo yakemanga ico yakoze arahawe ikaze twumvugane ikigongo kumurekurira birahari imiryango iruguruye. Ubwicanyi bwose rero bwabaye Pierre Karavenda yicariye umukuru w'umugwi Severe aremeza ko hari abakenyezi bahagiriye ingorane cyane kandi bakaba n'intwari. Abapfakazi baragowe cyane, abakenyezi baragorwa cyane yo haye ugwimo bw'ubwicanyi birukana ikibondo mu mugongo bakarondera utwo barya batazi iyo umugabo ari iyo abana babo bakuze bahungiye binyegeje. Irakiza Deborah umuhinga yanonosoye iby'inyifato aha aratubwira ingene abantu bahuye n'amagume bashobora kwifata canke mbere n'ingene abo babanye mu kibano nabo nyene bashobora kwifata. Ni byiza yuko wakira abandi ukabakirana ubwo babare bafise ukabakirana novuga ngo ibyo bikomere babanye navyo kugira ngo babone yuko bashigikiwe, babone yuko naho ibyo bikomere bihari birakunda yuko umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza, birakunda yuko umuntu akira ibyo bikomere mu gihe ashigikiwe n'abamukikuje. Abamukikuje rero nabo nyene usanga kenshi bataba baranashikiwe n'ivyo kumbura atari mu gihugu ico gihe biba canke atari bwavuke ico gihe biba mugabo ukerekana yuko utahura yuko ibyo bintu byarabaye kandi
ntiwifuza ko bisubira kuba. muti kuki none ubwicanyi mu Burundi buguma bwisubiriza? Iyo ubwicanyi bubaye ababikoze ntibahanwe ntibakurikiranwe, ababikoze biyita abagabo abahizi, ababikorewe barituna bugatondera, ukarindira ubutungane ukabura, ukarindira ugusaba ikigongo ukamubura, hanyuma hagaca haba igihugu c'ibikoko.